Turifuriza mwese igicamunsi cyiza cyane inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose turabaye ikaze nga kuri nomonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe legende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabaye ikaze mu makuru agezwe muri no mwanya kuri uyu wa gatandatu ku igenekezo ya 28 ukwezi n'ukwicenda umwaka wa 2024 mwese ndabahaye ikaze rero aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tugaruka ku makuru ariko aravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi ariko kandi tukagenda turanarabira hamwe cane amakuru akomakomeye cane dore inyigo nkuru turibanda muri kino kiganiro cyacu nkuko bikomeje kugenda abiragaragara. Hongeye kugaragara amwe mu masanamu rero yerekana umukuru w'igihugu rero Nyirico wa Revelation Ndayishimiye akabana cizigenza mu nzego zijejwe umutekano ndetse no kwivuna abanzi aho zimwariko yari yagendereye zimwariko inkambi zigiye zitandukanye camp ya Mabanda irereye mu ntara ya Makamba ahasanzwe ariko hari ikigo gikomakomeye cyane cya gisoda ndetse akariko harerekana abasoda bariko barahabwa imyimenyerezo itangaje ndetse bamwe rero bakaba baje kugenda bagaragaza neza ko iyi myimenyerezo inateye ubwoba ku buryo rero binavuga ko bamwe batanguye kugenda baranayitiramo hari bamwe batajya umunwa bakagaragaza neza yuko rero General Major Evariste Ndayishimiye iyo bari karatanga amategeko ndetse n'amabwiriza akomakomeye cyane ku buryo rero bikomeje kugenda biratuma bamwe bari kugenda baranagorwa ibigendanye n'iyo myimenyerezo kuko bamwe batanguye kugenda baranasiga ubuzima nkuko bikomeza kugenda biragaragara ni mu gihe abatari bakeya rero bariko barashimangira bakanagaragaza neza yuko rero ibigendanye n'iyo myimenyerezo ari akamaramaza ndetse by'umwariko bikomeje kugenda birabagora ni mu gihe gushika ubu ngubu kandi ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda biragaragara cange nkuko bikomeje kugenda biribonekeza uno munsi Bujumbura abanywanyi bashasha amajana 2 abadwanyi bashasha abashika ku 2555 nibo rero binjiye mu ikese mu mugambwe CNDD-FDD muri commune yagutse ya Mpanda nkuko biko biratangazwa nibyabaye kuri igenekerezo 28 kwezi kw'icenda umwaka na 2024 nibikorwa kandi bya byitabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye ndetse n'umunyamabanga mukuru cyane nyine iteka Reverien Ndikuriyo aherekejwe n'umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe intwaro ndetse n'amategeko ndetse akanaba n'umuhetsi w'intara ya Bujumbura nkuko biko biraboneka. Hari ubutumwa rero bwabaye buratangirwa aho ngaho kugira ngo by'umwariko bubashe kuba bwofasha abo bagumya banga bashasha cyangwa abo banywanyi bashasha bagerageje kwinjira muri CNDD-FDD nkuko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi rero aravuga ko rero bamwe mu yindi magambwe bakomeza kugenda baragira ubwoba mu nyuma y'iko rero bivuga ko hakomeje kugenda haraba amanama akomakomeye cyane ndetse agaca aravuga yuko rero umuntu wese azumvikana arigisha ibintu bidafise aho bihuriye cyangwa se bidafise by'umwariko aho bihura n'ibya CNDD-FDD ashobora kuzohura n'akaga gakomakomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda radusumira ndetse by'umwariko ashobora kuzisanga ahantu habi cyane ndetse gushika ubu ngubu bakaba ariyo mpamvu rero bamwe benshi cyane batanguye kugenda baragerageza kwinjira muri CNDD-FDD vuba na bwangu. Muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo rero harakomeza kugenda haravugwa amakuru menshi cyane yihuta ariko aragaruka kubigendanye n'umutekano mu nyuma y'iko rero iraporo ishizwe habona canga icyegeranyo cya Human Rights Watch kirashinze umwari wa M23 mu kugira uruhare rero rwo kwica bamwe mu basivile cyane abarizwa mu nkambi ya Mugunga. Bamwe rero baragaragaza ndetse bakanavuga ko rero by'umwariko ivyo bikorwa byose byaba byarabaye by'umwariko atari byo ariko kandi turagaruka ku byaje kugenda biratangazwa n'umuvugizi w'uyu muhari mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma rero aho yaje kugenda ahamya ndetse akanagaragaza neza yuko rero umuhari wa M23 utarasa abanyagihugu nkuko biko biratangazwa. Ni mu gihe kandi New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Vladimir Zelensky arongoye igihugu ca Ukraine kimaze iminsi kiri mu ngwano ndetse byaje kugenda arahura na Perezida Donald Trump wazarongoye iki gihugu akaba ari kwitoreza kongera kukirongora umaze igihe avuga ko rero z'umwariko iki gihugu ca Ukraine cyakabaye cyaremeye ibyo gisabwa by'umwariko n'Uburusiya. Ibi byose rero by'umwariko turaza kubirabara hamwe rero muri kino kiganiro mwese turabaye ikaze
shiti wanywanyi ibiganiro byacu murereye hose mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari nga ku mugabane wa Afrika, mu karere k'ibiyaga binini, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe rero amakuru yihuta akomeye cyane ariko aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze rero by'umwariko amakuru tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza, niba ari ubwa mbere usenga rero by'umwariko kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Burundi News TV, byonda ko handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ndetse ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ikaze rero ku munsi w'ejo nibwo hagumye haravugwa amakuru akomakomeye cyane ndetse n'amasanamu yerekana bamwe mu basoda b'i Burundi, ariko amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko hongeye kugaragara amwe mu masanamu akomakomeye cyane. General Major Evariste Ndayishimiye rero biragaragara yuko rero akomeje gahunda yo kwitegura urugamba rukomeye cyane nkuko bikomeje kugenda biragaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bariko baratangaza ndetse banerekana neza yuko rero batewe ubwoba, by'umwariko n'ibikomeje kugenda biragaragara mu mavideo akomeje kugenda arahanwa, ndetse by'umwariko hakiyongeraho n'amasanamu arerekana, ndetse by'umwariko akanagaragaza bamwe mu general bakomakomeye cyane ndetse n'abandi bayobozi bakomakomeye cyane barimo nka General Prime Niyongabo n'abandi basoda benshi bariko barahereza by'umwariko icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yari ariko rero arakurikirana imyimenyerezo ikomakomeye cyane by'umwariko y'abasoda b'u Burundi. Amwe masanamu yerekana rero imyimenyerezo ariko barakora n'uburyo rero bariko barazamukira ku migozi ikomakomeye cyane, imigozi ihanditse hejuru mu biti nkuko bikomeza kugenda biratangazwa hejuru cyane nkuko biriko biragaragara, abandi bakari mu yindi myitozo ikomakomeye cyane. Haramwe rero bagenda barasimbuka ibice bimwe na bimwe canga sano hamwe namwe hagiye haratunganywa, ariko gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse barerekana neza yuko by'umwariko iyi myimenyerezo yiswe iyi myimenyerezo by'umwariko bamaze kugenda barahereza by'umwariko izina rya formation military ikomeje kugenda iratwara ubuzima bw'abatari bakeya. Benshi batanguye kugenda baragira ubwoba mu gihe bivuga ko rero iyo bari imyimenyerezo y'igihe gitoya, ariko kandi ikaba ari imwe mu myimenyerezo ikomakomeye cyane. Amakuru yihuta adafise vumbi rero kandi arerekana General Major Evariste Ndayishimiye ariko aratanga amabwiriza agendanye n'abashinzwe iyi kampu ya Mabanda iherereye mu ntara ya Makamba, ariko arababwira yuko rero bakwiye gushiramo ingufu kugira ngo abasoda babashe kuba bohabwa iyo myimenyerezo mu gihe gito gishoka, mu gihe rero igikorwa nyirizina cyo bakenda gutangura. Abantu benshi barafise ubwoba bw'icyo gikorwa by'umwariko cyo bakiriko kirategurwa. Umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye nyine akanakizigenza mu nzego jejejwe umutekano ndetse no kwivuna abanzi, akaba yarakomeje kugenda aratangaza neza ko rero hageze ngo igihugu c'u Burundi nacyo ubwacyo kibakire umutekano wacyo ku buryo atamuntu numwe azaca aragisuzugura canga se ngo abashe kuba yokira abanabi nkuko bikomeje kugenda biribonekeza, ndetse akaba yanavuga yuko ruzeho by'umwariko mbere yuko bazongera kujya barajya gutanga umusanzu canga se kugarura amahoro n'ituze mu bindi bice bazajya barabahera kuri bo ubwabo canga se ku gihugu cabo ubwabo. Ibi ngibi kandi akaba yaje kugenda abishimangira ndetse aranagaragaza neza ko bibabaje kubona igihugu nk'u Burundi by'umwariko gikomeje kugenda kiratera imbere ku buryo budasanzwe ndetse kinafise imbona kazoza yo kuva mu mwaka wa 2024 mu mwaka wa 2040 gushika mu mwaka wa 2060 by'umwariko cyo bagikomeza kugenda kirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse n'abagishotora haba ku mipaka ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Bikavuga ko rero nacyo cyo bakigiye gutanga by'umwariko gasomborotso mu rwego kugira ngo kibashe by'umwariko kwerekana yuko nacyo gifise abagwanyi ndetse n'ubwacyo nacyo cyamaze kugenda kiyubaka. Hari bamwe rero bakomeza kugenda baratekereza ibintu bigiye bitandukanye, ariko abandi bakaba bakomeza kugenda baravuga ko rero bategereje kuzabona ibyo General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariko aragerageza gukora. Mu gihe natwe tudatuje rero turakomeza kugenda turabarondera andi makuru agendanye n'ibyo General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariko arashaka gukora. Mu gihe abagumyabanga bagiye batandukanye canga abanywanyi b'imigambwe igiye itandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi
cane cane barimo nk'abo muri CNL, UPRONA ndetse na Sawanya Frodebu bakomeza kugenda bariyamiriza abaridoga kuba rero by'umwihariko bariko barategwa ubwoba n'inama zimaze imisi ziraba rero na zirakogwa na babarizwa muri CNDD-FDD ndetse n'urwaruka rw'abanywanyi bawo ruzi nk'imbonerakure bakavuga ko rero ata muntu n'umwe arekuriwe kuba yo kwigisha inyigisho zitajyanye n'umugambwe CNDD-FDD. Byaratumye rero abatari bakeya baragira ubwoba batangura kuza kwinjira muri CNDD-FDD mu buryo budasanzwe. Angaha Bujumbura abanywanyi bashasha bashika ku 2555 nibo rero binjiye ikese mu mugambwe CNDD-FDD muri komine yagutse ya Mpanda. Kuri wa gatandatu kwigenekerezo ya 28 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyenteka Reveriyano Ndikuriyo rero aherekejwe n'umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe intwaro n'amategeko akanaba n'umuhetsi w'intara ya Bujumbura. Nibo rero bari bakiriye abo banywanyi bashasha binjiye. Ujejwe kwigisha rero inyigisho za karangamutima ujejwe kumenyesha rero amakuru umunyamabanga mukuru CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura na biro yiwe abashinga amateka ndetse n'abakanguriza amateka batowe mu ntara ya Bujumbura ndetse n'izindi ndongozi zivuka mu ntara ya Bujumbura yagutse yarateye iteka rero ibirori byo kwakira abanywanyi bashasha bashika ku 2555 binjiye mu mugambwe CNDD-FDD muri komine ya Mpanda nkuko biriko biratugera canke nkuko biriko biratangazwa. Mu ijambo ry'ikaze rero yashikirijwe na Alexandre Ngolagoze yaramenyesheje ko rero muri abo banywanyi binjiye abarenga 1500 bavuye muri zone Musenyi ku mutumba wa Nyamabere, umutumba wari watoye ku majwi rero ashika kuri 43% kubwiye ngo yifuza ko rero amazone n'imitumba yose yo muri iyo komine rero by'umwihariko yo kwitwa rero iwabo w'umugambwe nkuko biriko biratangazwa. Nayo rero mu ijambo giwe rero umunyamabanga mukuru rero w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo rero yarahamagariye abo bashasha binjiye guhabza abandi mu kuduza ikivi, agasaba abagumyabanga bose rero kutajyama by'umwihariko umukondurazosi ngo bame rero batumbagiye amahoro n'umutekano bibashe kuba byoganza mu gihugu cy'u Burundi. Yarahamagariye kandi kugwiza ndetse no kubungabunga umwimbu, kwitwara neza imbere yabo badasangiye umugambwe, gukorera mu bumwe rero mu gufashanya kwibaruka bake bashoboye kurera kwigisha abana babo atanumwe rero asigaye inyuma ndetse no kwitangira neza rero amatora yimirijwe imbere mu mwaka wa 2025 ndetse na 2027. Umunyamabanga mukuru rero kandi w'umugambwe CNDD-FDD akaba yaramenyesheje ko rero icyo gikorwa rero cyo kwakira abo banywanyi mu makomine y'ikizorangirana n'igenekerezo ya 31 rero Nzeri umwaka wa 2025 nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Nibikorwa gushika ubu ngubu rero by'umwihariko bitariko birumvikanwa canga se bitariko birashimisha bamwe mu banywanyi bagiye batandukanye bindi migambwe nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero batajya umunwa bakagaragaza neza ko rero inyigisho ziriko ziratera ubwoba bamwe rero mu babarizwa muri CNDD-FDD by'umwihariko arizo ziri kugenda ziratuma abatari bakeya by'umwihariko bariko barafata icemezo cyo kuba by'umwihariko bojya muri iyo migambwe nkuko amakuru ariko akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe abatari bakeya rero by'umwihariko bakomeza kugenda baragaragaza ibigendanye n'agahinda mu nyuma y'iko rero by'umwihariko bakomeje kugenda baragira ubwoba bwinshi cyane nyuma y'iko rero bavuga ko bashobora kuzogirirwa nabi. Aba binjiye bashasha barahawe imyambaro mishasha by'umwihariko ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye by'umwihariko byerekana yuko binjiye muri CNDD-FDD, haba ibitambaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko ibi byose bikaba rero by'umwihariko biriko bitarumvikanwaho na bamwe nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Biravuga ko rero imbonera kure zimwe na zimwe nga mu gihugu cacu c'u Burundi arizo ziriko ziraza zigafata iya mbere mu kugerageza by'umwihariko mu gutuma ibintu birarushaho kuba byodogera, ndetse batari bakeya bakaba bashimangira ko imbonera kure zokabaye ziravanwa ngaha mu burongozi bumwe na bumwe bw'igihugu nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe kandi bavuga
bakavuga ko rero by'umwihariko mu gihe izi ndongozi zakomeza izi mbonerakure zokomeza kugenda ziribonekeza by'umwihariko bishobora kuzotera umutekano muce cyane cyane muri bino bihe by'amatora nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibi biriko biraba ari ibintu biriko bishobora kuzokwegera ibihe bidasanzwe abanyagihugu. Ababarizwa mu yindi migambwe rero bakaba bariko barasaba yuko rero by'umwihariko ibigendanye no kugerageza by'umwihariko gukomeza gutera ubwoba iyindi migambwe byohagarara, hanyuma imigambwe yose ikaba yo koroherana cyane muri ibihe bidasanzwe amatora yegereje. Amakuru kandi yihuta akomeje kugenda aragaragara tuyerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuhari wa M23 kandi uragwana n'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'icyo gihugu urahakana ibivugwa n'icegeranyo gisha cy'umuryango mpuzamakungu urengera agateka kazina muntu ku isi Human Rights Watch gishinza ingabo z'u Rwanda n'umuhari wa M23 kuba rero bararashe inkambi z'abavanywe mu byabo n'intambara ndetse by'umwihariko n'uturere dutuwe cyane hafi y'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni bimwe rero mu byaje kugenda biratangazwa n'umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Weringoma yaje kugenda araganira n'abamenyeshamakuru, yavuze ko ari ukubaza ingabo za Kongo FARDC yemeza ko zikorana nabo muri FDLR. Hagati kandi FDLR ndetse na FARDC umuriro ukomeje kugenda uraka ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bamwe bariko barashimangira ndetse bakaragaragaza neza ko ibintu bikoshobora gukomeza gufata indi ntera. Kuva mu ntanguro z'iki cyumweru ingabo za leta ya Kongo zarakoze ibitero ku nyeshamba za FDLR hafi na centre ya Sake ku nkambi y'impunzi hafi ya Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru by'abongere by'abafaransa AFP ndetse n'ikimenyeshakuru cya African Intelligence. Inyeshamba za Force Democratique de Liberation du Rwanda FDLR by'umwihariko byavuzwe n'inzobere za ONU ko zifatanya n'ingabo za FARDC mu bitero byo kurwanya umuhari wa M23. Ibyo impande zombi zikomeza kugenda zirahakana. Ikimenyeshamakuru African Intelligence cyandika amakuru ku mutekano n'ubutasi kiravuga ko rero igitero ca FARDC ku ntanguriro z'iki cyumweru ku nyeshamba za FDLR ubu ko cyabaye igitero gikomakomeye cyane ubundi basanzwe baranakorana ngo cyari kigamije kwica General Pacifique Nahunguka alias Omega umukuru w'icyo gisirikare ca FDLR. Umwe mu bamenyesha makuru bakorera mu mujyi wa Goma yarabwiye BBC Gahoza.com ko kuwa kane nabwo rero hobaye ingwano hagati y'uyu muhari w'abakomando ba FARDC ndetse n'inyeshamba za Alliance des Patriotes pour une Congo Libera Etat Silverie nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa cyangwa APCLC ku nkambi y'impunzi ya Rushagara mu nkengero za Goma ubwo FARDC yaregiye rero guhigayo inyeshamba za FDLR. BBC yarabajije umuvugizi wa gisirikare wa FARDC kubivugwa na AFP ndetse na African Intelligence ariko ntacyo yashubije kugeza ubu ngubu, kandi igisirikare ca RDC ntacyo kiravuga ku bigendanye n'aya makuru. Umuvugizi w'umuhari wa FDLR uvuga ko rero yitwa Curengoma yarabwiye abamenyesha makuru ko ibitero kuri FDLR byotanguye kwa kabiri ati ariko twe ntabwo twemeza ko rero ari FARDC nyayo irimo kugendera dutera. African Intelligence kimenyesha makuru cyandika inkuru zicukumbuye cyane kuri politike n'umutekano wo muri Afrika cyandikirwa mu gihugu cy'Ubufaransa Paris, cyo kivuga ko igitero ca FARDC kuri FDLR carabaye nyuma y'igitutu amahanga yashyize rero kuri leta ya Kinshasa ishinjwa gufasha rero FDLR mu gihe nayo rero ishinja u Rwanda gufasha M23. Iki kimenyesha makuru kivuga ko rero icyo gitero cyo guhiga General Omega rero cyabereye mu gace ka Shovu hafi na Sake ngo ntacyo cyogezeho kuko rero Omega yabimenye ibyacyo mbere rero akahava igitero kitorohagera. Mu misi iheze rero abategetsi ba RDC n'u Rwanda nibwo bahuriye Rwanda mu gihugu ca Angola rero bisa naho tacyo byagezeho kugeza ubu ngubu rero n'ubwo impande zombi zumvikanye agahenge nkuko biko biratangazwa. Kinshasa ishinza Kigali gufasha umuhari wa M23 nawe rero Kigali gashinza Kinshasa gufasha umuhari wa FDLR, impande zose zigakana ibyo birego. Gusa ibyo birego rero by'umwihariko ku mpande zombi byemezwa na raporo y'inzobere za ONU. Amakuru yatanzwe na minisitiri w'itumatumanaho akaba umuvugizi wa guverinoma akaba na minisitiri
akaba minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya nuko rero muri Angola impande zombi zaganiraga ku ngingo zika kuri ebyiri zirimo gusenya umubare wa FDLR ndetse no kuvana ingabo z'u Rwanda muri RDC. Iki ni ikiganiro yagiranye na France 24 n'iyindi televiziyo y'Abafaransa. Ibiro ntaramakuru kandi by'Abafaransa AFP biravuga yuko ari ubwa mbere FARDC igavye igitero kuri FDLR kuva ingwano ya FARDC n'inyeshamba za M23 yakongera kubura mu myaka ishaka kuri ibiri heze. Curengoma yarabwiye abamenyesha bakuru ko ibitero kuri bo rero birimo kujyana n'ibyaganiriwe i Rwanda byo kurandura FDLR, gusa we akavuga ko abarimo kubatera ari ingabo z'u Rwanda n'ibyitso mu ngabo za FARDC. Ngoma nta gihamya atanga rero kiyerekana ko rero ingabo z'u Rwanda zifise ibyitso muri FARDC cyangwa ko zifatanyije na FARDC mu kurwanya FDLR. AFP kandi iravuga ko rero kuwa kane FARDC yaragerageje igitero kuri FDLR mu nkambi y'impunzi ya Rushagara, ariko isanga yakoze ikosa rero ryo gutera ibirindiro by'umutwe wa APCRC, undi muhari uri mu yitwa Bazarendo ufatanya na leta ya Kinshasa nk'uko rero bivugwa n'inzobere za ONU. Cirangoma yarabwiye abamenyesha makuru ko kandi ingwano ikomeje bya hato na hato by'umwihariko ati turahanganye nyine birumvikana impunzi zo barimo rero kuzishwiragwiza ku buryo bukomeye cyane, ariko natwe tugakora defense ishoboka. Ubwo rero natwe aho duhuriye nabo rero nyine turakocorana, ni urugamba mu rundi nk'uko biko yatangazwa. African Intelligence iravuga ko Kinshasa yashyizweho igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yerekane ubushake bwayo mu kwitandukanya ndetse no kurandura FDLR, bityo FARDC yakoze ibitero igamije gushimisha abafatanyabikorwa mpuzamakungu. Iki kimenyeshamakuru kiravuga ko mwibanga rikomeye General Major Jerome Chiko Chitambwe rero umugaba wungerije wa FARDC ushinzwe ibikorwa operation by'umwihariko yageze Goma ku igenekerezo 19 Nzeri mu butumwa rero bwihariye bwo guhiga General Omega. Gusa kubera urusobe rero rw'uburyo FARDC ikorana n'imihari yitwaje ibigwanisho irimo nka FDLR by'umwihariko ko ubwo butumwa rero bukomeye kandi ataco burageraho kugeza ubu ngubu nk'uko African Intelligence bivuga. Kugira ngo iyi ntambara rero mu burasirazuba bwa Congo irangire amaso ahanzwe umugambi w'amahoro, President Joao Lourenço wa Angola rero yagejeje kuri ba perezida be bombi yabo w'u Rwanda ndetse n'uwa Congo. Gusa mu nyuma y'ikorera inama z'inzobere abakuru b'ibihugu rero n'ubutasi n'abaministeri bubanye n'amahanga bakoze ataco bizigezweho, biragaragara ko rero by'umwihariko byitezwe ko President Joao Lourenço aganira na mugenzi we wa Congo, ndetse by'umwihariko uruhande rw'inama rusange ya ONU by'umwihariko rukimara kuva bikavuga ko rero by'umwihariko hategerejwe ibindi biganiro bishobora kuzatanga ituze kuko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru yo by'umwihariko twongere tuyagarukaho mu masaha imbere turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa cane ibyaranze umubonano wa President Donald Trump ndetse na Perezida Zelensky arongoye igihugu ca Ukraine.